Wewe kugira wisange muri Elite Talent byagenze gute? Byagenze neza. So Elite Talent is a label turimo. Ibyishimo kwa ni nyuma narifuje kuva kera. Kwanza ndufise imana yo kuririmba. Imana kingira ubuntu nkabamwo Nguko tugaragaza impano kandi tukanaronka ibintu bitwinjiriza mu muryango. Cyane ibintu binezereye umutima cyane. Uravye n'intumbero ihari ni nziza cyane. Tandukanye nivyo nigize kubamwo canke nigeze kubona just biribonekeza nyene ko hari hakarusha vraiment n'ibisengero cyane kubera yuko ni ikintu cyatumye impano yanjye ishobora kugaragara. Buri mujene wese afise impano itandukanye nuko yoza muri Elite. Bwa mbere na mbere twumvise umunezero kandi ni vyiza cyane iyo uri muri label hari ibintu byinshi kuri wewe novuga vyaguka. Nuko boza tugahurira hamwe nk'ikigo gifasha abanyampano kugira ngo bashikaho bishikanye. ndaryohewe cyane kuko nagiriye ubuntu budashobora kuronka bose nanjye ndabyisanga mu kunyego. Ndiyumva nezerewe cyane ko TNC wari umugwi wirebanga ariko ubu unyibisanze mu kindi kigo kinini Elite Talent aho duhuriraho n'izindi mpano nyinshi zigiye zitandukanye. Ndakwigishije gutamba. Hello everybody, it's another day, another chance nkuko bisanzwe ni zambuga zacu. Nawe mukurikirana uko ari zitatu murabizi ku bufatane Ale Burundi, Pass 247 TV na Burundi Heroes TV. Bagarutse kandi tumaze igihe ko turakora kumvuza tuvuye ko ariko nuno munsi twashoboye kuba twoshika mu kibanza rero ciza cyane gose kandi gitagase. Aho hariko harabera ibintu byiza cyane kandi biryoshe. Ni kigo gishasha cuguruye ICS aho kigiye gukora ibintu byiza cyane kigiye gufasha abajene bafise impano zigiye zitandukanye. Rero ni ikigo Elite Talent Burundi kigiye gufasha abajene bafise impano zigiye zitandukanye kumvo zuko bagiye barabona ko abajene baba bafise impano zigiye zitandukanye bagenda barasanza hirya no hino Elite Talent yaciyiza kugira ngo shobore kwegeranyiriza hamwe abo bajene bafise impano kugira ngo bashire hamwe babafashe ndetse banabahereza amaformation agiye atandukanye. Twashoboye kuba twoyagana benshi bagiye batandukanye bahurikiye mu kigo Elite Talent Burundi aho tukaba tubereke cyane twayagisha umwe kaze kugira ngo ushobore turababwira byinshi agiye bitandukanye. Ni sawa umeze neza ushobora tubwira amazina yawe? Twaniye mu Angelo. Shoboye kuba tugusanga hano mu kino kigo Elite Talent aho twatugiye kubagiye gufasha impano zigiye zitandukanye. Naho bagira amahirwe tugusanga mbega nyumva gute kwisanga muri Elite Talent? Cyambere ibyishimo kwa ni nyuma narifuje kuva kera. Kwanza ndufise imana yo kuririmba. Imana kingira ubuntu nkabamwo ibyishimo cyane rwose nshimira na directeur general yaruganije bino bintu. Yatabawe uyu munsi sinari kuba ndimo nanje cyane rwose. Turabona nambaye umupira wanditse ko ririmba nawe. Eske wowe uri umuririmbyi, wowe uri umudanseri, wowe uri umukomedienne, wowe uri iki? Ndi umuririmbyi wa gospel. Kugira wisange muri Elite Talent byagenze gute? Ni ibintu Imana yahuje byabaye kumene ngira nyine umuntu ankomenika arambwira ati nabonye afishe nyene arambwira ati nimero za manager mukavugana mbako nawo bamwe ndambwira ati nta na kimwe kuba yarazi ko nsanzwe ufise Imana yo kuririmba indirimbo za gospel. Tuca ndamuvugisha rero manager yamaze kumubarira ndamusaba aranyemerera ko mbamwo uyu munsi wanandimo ngaha muri no conference de presse. Urakoze cyane gose. None muri Elite Talent ugira ushobore kuba wojayo nibiki byaguze wasabwe iki ugira ushobore kuba wojayo? Ikintu yasavye ni ikintu kimwe yambwiye ati nta n'umwe dukumira ubwo ufise iyo mpano ni wewe gusa usabwa gukora cyane kandi ukaza ubikunze kugira ngo utere imbere uge uteze imbere n'igihugu na famille ukomokamo. Urakoze cyane gose. Yes guys, mwamaze kubyumva ko Elite Talent iriko irafasha abana benshi bagiye batandukanye nkuko muri ko murabibona. Turi mu kibanza cyiza cyane gose. Twahabonye imigwi myinshi igiye itandukanye murabona guys, bafite n'abakobwa beza cyane gose. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza. Mazina yawe? Neri Ange Tuyisenge. Umuririmbyi kazi. Twagusanze muri Elite Talent ikigo gishasha cuguruye ICS uno munsi. Uyumva gute? Umunezero nyene dasanzwe. Naye kayi karusho uri kurabona muri Elite Talent? Biratandukanye nivyo nigize kubamwo canke nigize kubona just biribonekeza nyene ko hari hakarusha.
urakoze cyane gose. Nawe amazina yawe? Amandine Irakoze. Amandine Irakoze. Twagusanze ngaha muri Elite Talent Burundi niko tubyibona. Aho yariko iragira yugurura icese igiye gukorera ku mugaragaro ikirafasha impano zigiye zitandukanye. Nawe wagiriwe amahirwe tugusangamo. Amazina Ni Amandine Irakoze. Amandine Irakoze. Wiyumva gute kwisanga muri Elite Talent? Ndaryohewe cyane kuko nagiriwe ubuntu budashobora kuronka bose, nanjye ndabwisanga mu kumenya. Yego, urakoze cyane gose. Hama guys, murabona ko ari imigwi myinshi iba igiye itandukanye. Hano turabona abandi bajene bambaye neza cyane gose imipira iba igiye itandukanye. Reka tubiba nawe nyina tudondora ni sawa. Umeze neza cyane gose. Yego, twashitse ngaho makino kibanza aho tubona ari Elite Talent no mushashize ku mugaragaro aho igiye kuza irakora ivye icese. Nawe twagusanzemo ngira ngo ushobora kuba uri mu mugwa. Wiyumva gute kwisanga muri Elite Talent? So ni umunezero cyane hangere kwa ndi mu mugwi Elite Talent. Ese ni n'umuryango wanje. Dusanzwe tukuze muri TNC, ubu tukubonye muri Elite, mbega bihuriye kuki? So Elite Talent is a label turimo. Nuno musi aho twahageze dusanga ko na TNC yamaze kuja muri Elite. Mbega we kano kanya wiyumva gute? Ndiyumva nezero cyane ko TNC ya wari umugwi wirebanga, ariko ubu unyibisanze mu kindi kigo kinini Elite Talent aho duriraho n'izindi mpano nyinshi zigiye zitandukanye. Urakoze cyane gose, reka tugushimire, Imana iguheza gitsabo n'abandi bajene ngaho inshagiye batandukanye. Ni sawa? So Umeze neza. yego cyane. Amazina yawe? Nitwa Ale. Umuririmbyi? Ndi umuririmbyi. Yego, twagusanze mu kigo ca Elite Talent Development Center Burundi. Wiyumva gute kwisanga mu kino kigo? Cyane ibintu binezereye umutima cyane. Uravye n'intumbero ihari ni nziza cyane. Akamo wotera abandi bajene? Novuga yuko ntibazi baranyegeza impano zabo, bagerageze. Hariyo nimero ziri hajya, sinzi ko mwoza gupostinga kiriya kintu bakakibona, nimero bakayibona, hama telefone baraza kubakira neza cyane. Reka tugushimire cyane gose, urakoze cyane gose. Bene wacu murabona ko Elite Talent Development Center Burundi ni ikigo kije gufasha abajene, aho bariko barafasha abajene afise impano zigiye zitandukanye. Twabonye ko harimo abaririmbyi baba bahurikiye mu migwi igiye itandukanye aho bagiye barabikora bigashika, aho twagiye kubona ko harimo n'aba dansers bagiye batandukanye. Murabona ko bambaye neza cyane gose, baberewe, kandi ari ni nziza cyane gose guhurira muri Elite Talent Burundi. Sawa? Ego. Umeze neza? Ego. Amazina? Aristide. Tugusanze ngaha muri Elite Talent Development Center Burundi. Wiyumva gute? Niyumva neza kuba mwaje kudushigikira atwege nko gwaruka. Kwisanga muri Elite Talent Burundi byagenze gute? Yatumye n'impano office. Ego, niyo yatumye shika ngaha. Akamo wotera abandi bajene bafise impano zigiye zitandukanye kugira ngo bashobore kuza muri Elite Talent Burundi? Nuko boza tugahurira hamwe nk'ikigo gifasha abanyampano kugira ngo tubashikaho bishikaye. Yego, icyo nababwira baze dushire hamwe dushike impano. Yego, urakoze cyane gose. Turabona harimo n'abana batoya cyane gose aho bari muri Elite Talent Burundi. Ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Witwa gute? Lisbeth. Beta. Ufise akazina keza, urazi gutamba? Yego. Wewe kugira wisange muri Elite Talent byagenze gute? Byagenze neza. Kugira ngo ushobore kuza ufise impano yo gutamba, ndakwigishije gutamba? Mukuru wawe? Niwe urabizi cyane? Yego. Muri ya shusho nziza kugira ngo dushobore kubereka ibyiza by'u Burundi, ndetse tuba turi ahantu dusangaho abajene b'aba entrepreneur, abanyempano babagiye batandukanye. Dushaka kuvugisha bamwe n'abandi tubabaze kumbure bimwe mu bikorerwa mu kigo twashoboye kuba twajemo kugira ngo tumenye ibikorwa uko bigenda, tumenye wagwani, tumenye ibintu by'impano uko bikorwa n'uburyo bikorwamo, na cyane cyane ko hari iminyambaga myiza cyane, ariko hakaba hari abantu tuba twabonye baba batandukanye n'abandi, ariko tuba tubona amarebo aba agiye atandukanye, mu mico igiye itandukanye, mu makuru aba agiye atandukanye. Hariho abanditse TNC, aba TNC dance, aba n'ibintu byinshi. Biraboneka ko n'umuntu kumbure yoba yatumwe n'Imana, kumbure Imana igenda ikorera mu bantu akegeranya abantu baba bangana uko bose kugira ngo bashobore guhurira hamwe. Mwumva ko ataba ari ikintu cyoroshe, na cyane cyane aba basenga bakumvirwa, bakwiye kumusengera ndetse bakanamusabira kugira ngo bishobore kugenda neza. Ego, reka rero turabe abantu bamwe n'abandi dushobora kuvugisha muri bamwe bagiye batandukanye. Haba harimo abana bato, haba harimo ingero zose, ariko ikibazo cyahabaye nta basaza nabonyemo.
n'abajene abo bitwa imiyabaga ariko abana bato ubona ababonyemo muri rusangi bakira abantu bose yego chef ni sawa umeze neza yego amakuru yawe meza tubasanze ngaha mwakino kigo aho ari ikigo twumvise cyavugemo ibintu byinshi cyane biba bigiye bitandukanye kandi by'ingirakamaro na cyane twebwe muri Burundi tugendera abajene ba entrepreneur biyumvise gute umaze kwisanga mu muryango ijya mbere na mbere byarandyoheye kubera ko umujene nkanje yumviriye ikintu kiziha ego mu byo wewe wari ukeneye gushikako ubona bizohavura bisohokera mu muryango yego birashoboka ko tugiye hamwe na kidashoboka akamo ku bandi bajene bagenzi bawe ikintu babahimiriza buri mujene wese afite impano itandukanye nuko yoza muri Elite arahawe ikaze n'abanyene reka tubashimire cyane murakoze yego murakoze cyane sawa umeze neza kutwenga cyane ibintu byo gutwenga ko mengana ibyo bakobwa umukobwa wapi Jenny Tony Usenga Revisi yego ndashaka ndakubaze tugusanze mu no muryango Numvise gute umara kwisanga mu muryango? Numvise neza. Ni giki wasanze gitandukanye utigeze ubona ahandi hantu mu bisanzwe hakuzengurutse? Nguko tugaragaza impano kandi tukanaronka ibintu bitwinjiriza mu muryango. Yego abavyeyi barabizi ba mama iyo ugiye muri repetition ntibiteze kibazo? Oya. Reka tugushimire cyane. Nibaze ko tuzokurondera ikindi gihe dushobora kuyaga byinshi giyago. Nakimwe. Okay. Kazina kawe? Sawa Dorich. Asante sana. Reka dushimire abantu bamwe bagiye batandukanye. Ego nabandi ego. Ni sawa sister. Sawa. Umeze neza? Ego ndashimye. Ego muno muryango ndetse makino kigo mwino rebo ni wewe mwebwe mwambaye ukuntu kuba gutandukanye n'abandi. Muno muryango mwebwe twobitwa abandi. Uko twabonye TNC turabona abantu batamba, turabona abaririmbyi ba gospel, turabona n'abandi bagiye bavuga ariko mwebwe ntitugeze tubavuga. Mwambaye imvutano sinzi. Turaba muri service. Okay. Bajya abantu bakira abantu babaje ngaha. Ego. Asante sana. Nibaza ko uno muryango ni umuryango munini cyane. Umaze kugutora uze kubafasha muri service wabyumvise mu gute? Nanezerewe. Ego. Asante sana. Sawa. Mukomere cyane. Sawa. Ese bakoze bakuburura were yose nibaze komeze neza. No musi nisho niko nobyita. Tuva ku ntabimwe tujya ku yindi. Ni sawa. Cyane gose. Umeze neza? Yego. Yego ku kazi namwe twitwa bande? No, nitwa Nikiza Chanel. Okay. Tukubonye sinibaza jengira ni ku nshuro ya mbere ndakubonye muri TNC ariko aba TNC jemenga ndabazi bakenya nubwo ntabazi bose. Yego. Watanguye cyari muno muryango. Bon, ngerageje kubivuga neza. Nta mwanya muremure maze kwinjira muno muryango. Ndibaza araheze nka 3 mois. Okay. Yego. Umaze kwisanga muno muryango ukabona wisanze muri TNC ndetse no muri Rebo wiyumvise gute? Vraiment ndumvise cyane kubera yuko ni ikintu cyatumye impano yanjye ishobora kugaragara. Basi byaranjoheye cyane rwose vraiment. Numvise yuko umenga no kwiyagura nyene nkumva yuko nashobora kwifatanya n'abandi. Ni giki umaze kunguka uwo mwanya umaze muri TNC na cyane cyane mu iterambere ryawe cyangwa se ushaka kugira? Bon, kintu maze kurunguka maze gushika muri no mugwi ni kinini cyane. Basi sinzi no bivuga basi biratuma yuko impano yanjye iri kwiragaragara kandi hariyo benshi ndibaze kirafasha. Yego tubabwira ko mukwiye kugenda mwandike TNC kuri YouTube, Facebook, Instagram ku mbuga zose baba ariko mu following afise n'indirimbo nziza cyane iherutse gusohoka iri biracika mu industry musical. Reka tubashimire cyane. Yego murakoze namwe. Yego tuvuga n'abantu bagiye batandukanye mu mico ibagiye itandukanye. Hano turabona umusore bari kumwe babiri. Sabose. Sawa cyane. Chawe turamenyeranye walayi. Yego. Amakuru y'ibizi. Cyane meza kabisa. Yego. Twarahebanye kumva yuko
tutabonanye cyane kugira ngo dushobore kuvugana ibintu bigiye bitandukanye ariko ntacyo tugenda duhora n'ubikorwa bigiye bitandukanye. Ego sino kubaza byinshi ndakubaza tumaze kubona ikindi kintu kimeze nka Rebo tubasanzemwo mwiyumvise gute mumaze kuba mwisangamo no mugwi wagutse nka TLC? Bwa mbere na mbere twiyumvise twumvise umunezero kandi ni vyiza cyane iyo uri muri Rebo hari ibintu byinshi kuri wowe novuga vyaguka kandi ibikorwa byawe ikindi birasohoka biranafasha cyane mu kugira ibikorwa byawe bimenyekana. Ya rero twiyumvise neza amajambo make byaratunezereye cyane kubera ko hari ikintu nyene tuvuga ati ikintu gishasha kigiye kugaragara cyane kuko noneho mwarabibonye no mu gikorwa duheruka kurekura indirimbo duheruka kurekura yarakunzwe cyane yagiye ibonwa cyane ivyo byose novuga yuko byabaye vyiza kandi turabikesha na Rebo. Yego rero nibaze ko muri rusangi hari ibintu byinshi umaze kunguka cyangwa se umaze gutera ko imbere nakaye kamumotera abandi bajene bagenzi banyu babatuzengurutse ndetse ikibana. Ikintu cya mbere nk'akamo tubatera abajene bandi bagenzi bacu bo bafise impano yogerageza uburyo bwose kugira ngo iyo mpano igaragare kuko novuga yuko twe kugira ngo twisange muri no Rebo nyoza yuko hari haciye dukora kandi dukora vraiment n'ubwitange bwinshi cyane. Rero no basaba kugira ngo bashe nyene kubandanya umwete bafise mu byo baba bakora canke mu vyumviro vyabo nyene bakomeze nyene bashikame just bagiri ingufu cyane kugira ngo nabo mu minsi zabaze bisange mu yindi Rebo nubwo atobari canke nubwo bari nyene mugabo kugira ngo ibikorwa byabo bishize gusohoka. Reka tubashimire cyane gose merci beaucoup. Asante sana. Udushishirizaho gatoya ugatamba gatoya gusa twagiye yes abakunzi ba Ale Burundi plus 2007 TV na Burundi Heroes TV babyinse cyane gose ko ari ibintu byiza cyane bibereye aho muri Elite Talent Development Center Burundi yaje ku bajene bafise impano zigiye zitandukanye aho bariko barafasha impano nyinshi nawe umujene ushobora kuba uri kure y'Ibujumbura ariko batubwiye neza ko bagiye gukorera mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi ushobora kuba uri kure kubona inimero zabo badishizeko aho kwinjira muri Elite Talent Development Center Burundi ariko ubuntu cyane gose icyo usabwa no kumfisa impano ibindi byose bizokwizana bariko batanga formation kuba je nafise impano zigiye zitandukanye. Reka twashimire kuba mwabanye nacu tubabwira ati umana nacu zizokoma tubashikiza byinshi bigiye bitandukanye. Bye bye.